Uriko urafunga vyita gute? Bavita shinyo. Shinyo. Uriko uzagira gute? None vyitwa ngwiki. Si shinyo nako no. nyene. Hama ntumva sona. Akunje kurabuwa nyene. Garasuye genda murabo wari ndumva ko masona cyane. Ana, karibu chenga. Ana, habaye iki ko mbona uje n'amasakoshi? Niki ko mbona ugumurira? Ana, usiwaze mwana. Mama yakugize iki? Natumye abantu baze gufata kuko. Mama wawe niwe yatumye abantu bako gufata ku ngufu. Ntibizumvikana. Sheri, yaho kuntu uwo mujana hariya mu cumba kimwe c'abashitsi. Muri iki cumba nubuge aruhuke ndumva ararusha. Akeneye kuruhuka kwanza, sivyo? Itwara isakoshi. Uzobandanya iki kugeza ryari? Isi ni yakwigishije. Aka kanya uvuye mu mpimba. Ubandanije ukora ikibi.
wubahuke utuma abantu gufata ku nguvu umwana wawe wivyariye ana umuntu wivyariye wowe nyine ukabikora ico kibukora kizoguhera mu kugeza ryari wowe umva ukomeye mu mutwe Karo nukuri ko Imana je navyegeze nkora abantu bose nivyo bakoranyagiriza aho nci hose nivyo nyene ariko je ndakunda kubwiza ukuri je sinofata umuntu ngo aje gufata ku nguvu umwana wanje none ana wibaza ko ari umwana adakuze wibaza ko ari kijuju yabitubwiye neza bamufashe ku nguvu kandi bamufashe ku nguvu niwe wabatumye sibyo ivyo rero kwiyumvira ngo nini na nini ana n'umwana akuze atokubesha yobeshera mama we kugira ngo bigende gute si nivyo gusa no kwa muganga twamujanye ibimenyetso byose vyerekana ko yafashe ku nguvu sibyo none uri kurabihakana gute jana nagejeje kumusigurira nta kintu nakimwe namugenda mbwiye ati yanje ibintu byo nakoze ego nahoze ndi umuntu mubi ariko narahinduze nkeneye gufuka bya bibi byose nakora ndabibasi ko mbona nk'umuntu mwiza ariko gushika n'isana n'umwe karanyumva maruraje umbwiye ngo ibyo umugore wawe urabinyagirije ngo ubu naho muko mumbwiye gufata ku ngufu umwana wanje je ibintu bikorera sindi ko nabitahura ko kuyumvira ko numva hano nka hariya ziba ngaho urirekura mu bigiwe abagizi bana ntimubura n'ibintu byo kwiregura byo mwiregura ana n'umwana ana yaje muhira n'ubu nyine ari kwa muganga ari kwa muganga abaganga bamupimye yafashwe ku nguvu kandi yabyivugiye neza neza yuko ari we warungitse abantu kumufata ku nguvu ubu nukwije mu mutwe we sawa basi Karo reka ndakubaza ikibazo kimwe je nk'umuvyeyi nafashe umwana ndamutwara mu nda amezi 9 sinamwisha akiri mu nda ndamuritse arabaho ndamukurana ndamurera ndamugogwana ubu ntihageze ko ndamurungikira abantu ngo genda mumufate ku nguvu mugire iki n'iki umwe ko bw'abandi navyaye kibazo ariko Imana yonyene niyo nyene isigaye kurubanza ko nizi umutima wanje kandi nizi ivyo nkora niyo yonje urubanza yonyene ariko abantu mwese mbona menga mwamaze kumbona mucaka imyaka yaje ngo ndakora niyo nyene zonje urubanza basi ho mbwira ana ariko muganga cyangwa ari wawe ari hose ivyo ntibikora ushaka uje kumuhohosha uri kurarabura no uburenganzira bwo kumura mushyikiraho uri yani urasubire kandi neza nyine uri kwega no mu rugo kwa Janita aka kanyu ntiwankorera nako navyibagiye cyangwa uri cyane ngaho urararamye warandi umwana muto ku buryo nyobe cyakuzanye ngaha ndakuzi neza mwagiye murapanga gakino na nyoko wawe mama bafashe ku nguvu bagize ibiki je ndabazi mera neza kandi ko mvugana nawe icyakuze ngihanda kizi muko n'umugabo wanje kahise kawe nawe ndakazi sivyo urumva ukenere kasubira gusara ukeneye kubona Karo agiye gutoragura amasashi kuri no shuro sinzosubira gutuma biba uraza ngaha wiriza bafashe ku nguvu ndakuzi we na nyoko ndabizi neza ikibi kibarimo ubu rero murabona neza ko amahoro yabonetse ikintu kibabesheje gusa nuko bamubuza kuntumbanya ubwenge yakubwira ikintu kimwe ndizana ibintu byabaye kuri Karori ntibizosubira kuba ndabizi neza nta muvyeyi numwe yabyaye umwana wiwe yotuma umwana bamufata ku nguvu iyo ni mitwe mwatetse na nyoko muragenda muricara muragambana ubona nta yindi nyungwe hari yo kuza kwegera Karori siko kujya muzi ko yifitiye umutima mwiza nawe uraza no kurugo kwa Jenny turicara ntibishoboka sinzi bagirwa ikibinyoko yankoreye umunsi namutoragura avuye mu bitaro adafite yavani yaje namwakiriye mu rugo wanje byakurikira nabibonye nene nawe uragarutse sivyo
Karori naramuruhiye, reka nkwibutse. Karori naramuruhiye. Karori ndamukunda n'umutima wanje wose. Nibi byabaye mbere byaranyigishije kuri no shiro ntago bishoboka. Kandi ikindi kintu ndashitaruzi. Nta mahirwe menshi ufise yo kuba ngaha. Je nkiriho. Genda ubwire nyoko ngo akazi kamunaniye. Ndakubaza ikindi kibazo. Ni gute mama wawe barakwirukanye yararungitse abantu ngo bagufate ku nguvu. Hama akaba yirirwa aratuma inyoni n'uwabonye wese gusubire muhira. Urumva ubwenge mwakoresheje? Ntibishoboka rero. Kuri no shuri ugenda umubwira ati mada akazi kananiye. Ntaco muzopfa mushitseko. Urazinda kubwira ikintu kimwe. Ibyo bintu biri mu mutwe wawe nibyo n'ibindi mu jewe ntibisa. Ikindi kandi jewe iyo migambi siyo yanzanye ngaho. Iyo banakabaye anawa kera we wuzi uriko uravuga ubu dejo tumaranye gusa uwo Karori wawe banamutwaye kera mugabo genda utekane uryamusinzire jewe byose ibyo byanzanye. Aha. Rero ntabwo bikunda. Kahise gategura kazoza. Ubu nabaye Jenita mukuru narakanuye. Abantu mwese barabamenye. Byiza ahubwo kuneza yawe. Ubu ritegura gusubira iwanyu kuko aha ntago ariho barizwe. Ni hana kubereye deje. Karibu. Meze neza. Yego. Karibu. Niriwe neza. Abandi baraho. Abandi nabahari nabambesha. So bari. Ushatse kuvuga ko hano atabari. Yagiye. Yagiye agaruka ryari. Yagiye burundu. Yambwiye ngo agiye muri vacances, ngo agiye kuruhuka. Agiye kurondera amahoro, tabonera ngaho. Anyumvisha uburyo tubanye nabi bikwiye ko agenda. Insobanura ati yataye urugo yagiye. Niko nabivuga. Neko nje nari nabimwankiye yari yabisabye ntitwabyumvikana. Ubu rero yaciye ahitamo kugenda. Kumbe mwe mwabirazi. Yego. Bivuze reko uza ahantu ari. Kugeza iyi saha nyimba atahinduye je ndahatse kuko yari yambwiye ko ashaka kuzi wanje ndamubwira ati ntiyaragera kubera ko bivanye n'imyumvikane nje nawe twahanye. Acambwira ati ko bidakunze ngo ndoce ngenda kwa Karori. Kwa Karori ndamwankira gume ngaha muhira. Kumbe rero yaciye ahitamwe ubwiwe kugenda. Hey. Jewe yagiye arambwira ngo ndumwicanye ngo nomwica ndinzo kandi areka. Nambwiye ati yego nahoze ndogono mu sekari. Tereko kahise kabe nshaka kugasoza ibintu byiza. Ndashaka wa mwanya wananiye kwitaho ndakwiteho. Yaba ikintu kibi cyose nakoze ndagifukisha iciza cawe cuno musa. Nagira ubuntu ngo ngikwiramiyese.
ariko vyamunaniye kuvyakira, vyamunaniye kumva, yase kumva ko je n'abandi umuntu mwiza, yase kumva ko ndi mu bantu bamwifuriza ineza. Nukuri Iva, ego abana abantu turabesha, ariko muri no mwanya reka nimagine ko ni imbere y'Imana, nukuri ko Imana yo mw'ijuru abizi, sinigeze nifuza gukorera ikintu kibiyana ngo je nanga abantu bamufate ku ngufu, ariko nabimusiguriye we yase kuvyumva. nukuri sinokubesha, nanjye sinzi impamvu ndiko ndakwizera, ntayo nzi pe, ariko ntakubeshe nje ndizera yuko ibyo bintu batabyo gukora, nako ntamubwiye iki, narabimwumvishije nanjye ubwanjye yarase kubyemera. Tuvuga ndabyumva, birumvikana kandi biranatahuritse, gusa Iva hari ikintu ushaka kwisabira. Ana we yanamuraganira arakuganiriza arakubwira icyamugoye nta bintu ashaka gukora, bisigura ko agukunda kandi akubaha nakwizera. Rero numva wogenda basi ukagerageza kumutahuza ukamwumvisha ko ivyo bintu atari je nabikoze, ko je atakibi nk'ico nakwifuza gukora umwana wanje, basi turabe ko yoshobora kuvyumva akagaruka basi tugasubira tukabana. Burya hari ikintu ukora ukibaza ko ari cyo coguha amahoro, ariko ugasanga mu nyuma nico kikubujije amahoro, ugasigara wicuza. Niyo mva ko agiye mu ngo z'abandi gusaba indaro akumva yuko umenga nivyo bigiye kumuha amahoro. Harya hari umugore, hari umugabo n'umukobwa kandi akiri muto, ujya mugore wa Karora azomubona gute? Rero reka ngende sinokurambira, nzoca ejo kubimubwira bari kiramusigara. Nanje gufasha. Mfasha mejeje, ndahejeje. Ubwo she anari heko ntamubona. Nako ari karabikora. Ya naracyajyana. Ntabwo she. Kubuzana reka tuganire. Je bimaze imisi ndiko ndiyumvira. Kandi nakubesha kirambujije amahoro. Nta kuntu waraba anatukamurungika iwabo. Akavanga akagenda. Erega shiri n'ubundi yana nta kintu kimwe karamfasha ngaha. N'ubundi nije nzindukira koza ivyombo gukora isuku nko baracaryamye. Je ndiko ndamuraba ujya mukobwa mubona mutuntu tubiri. Ana nta kintu kimwe yigeze ahubwo ijya yose n'imitwe yibona mama wiwe. Ana ashatse aze ngaha kugira ngo atubeshe. Shi ntabwo twakwirengagiza yuko ana we bakigukunda. Ashobora kuba yaraje ngaha kugira ngo nkine imitwe umugirire imbabazi hamaze tubane ngaha muri iyi nzu kugira ngo umwanya n'umwanya kwisubiza. Uri jewe urumva wo tuza. Ho uri kurumva igikomere nanje afise ku mutima wanje. Please, ndagusabye. Ariko she. Ko kwiyumvira ibintu nk'ibyo. Cyane ko ufise umutima mu bintu. Aho uravye urabona Ana ari umuntu yopanga ibintu na nyina agacaza amerewe nabi kujya azarira ari ibintu yapanze. Wagiye ugirimo ujye mwana ari mu bibazo no gufashwa sindi ko ari byo yapanze. Hamba ikindi bintu byabo wayumvira ngo nugira dusubire mu bya kera, wagiye umenya ko iminsi ingana ariko idasa. Ibyanje na Ana byaraheze bijya n'ibya kera, ubu turi bashasha. Ntushobora gutora ko je ndagukunda nkeneye kubaka nawe. Ivyo bintu mbwira vyana sibyo. Ana reka gume ngaha
nko kumufasha kuko n'umwana ari mu bibazo ari mu ngorane byo vuga ngo yopanga ngo ibyo gufatwa ku nguvu ubona ibyo bapanze si byo gupanga hama ikindi nimba yahisemo kuza ngaha nungaha nta kibazo kuko haragutse netwe kumufasha aha niho yashimye twamufashiriza mbega nkajya uzi ubuzima babayemo iwabo ruguru ubona handi hantu yoje ari he igabajye umenye ko twahuye badafise icepfo ca ruguru nta wundi muntu yafise yo mufasha byo bireke n'imyaka ufise vraiment basi ntushobora kwiyumvira ikintu nawe wenyine nk'umuntu mukuru ngo uvuga ati iki kintu kirashoboka cyangwa ntigishoboka ni gute Marita ashobora gufata umwana wiwe yavyaye yatwaye mu ndamezi 9 agafata abantu babaga bakabarindika ngo genda musambanye ku ngovu uri kuriyumvira wumva neza ko ikintu gishoboka ntibikunda nimba rero bidakunda nagatego ananye narungitse ngaha swat ni ku ruhande rwa Marita cyangwa ku ruhande rwa Ana umwe muri abo bantu babiri je kugira ngo urumve ko ntekanye anarava muri iyi nzu agenda sha isi nimbi akunda guca umugani ngo utaraburogwa kuvuga ko bitubaho ngo bashobore kumufata ku nguvu ibyo sibyo byobaho kuko iyi si hagiye isi yarahindutse reka kumucira urubanza reka kwiyumvira ibintu utazi ibintu udafite icemezo usanga uri kuraca umuriro gusa reka dufashe umwana byo kumwirukana sindire de nabyo reka tumufashe kuko no gufashwa arafise ibibazo muri kirenga tumufashe bivuze ngo n'ubusubiye kucagurana navyumvise ni wo gufashwa Karori gende basi nibandaniza akazi ko kudahinduka ngo ntahure byo by'umutima mubi biva ko navyumvise bandanya mu vyawe mbise nkorekana akazi kiboyi niko kambereye sawa ariko nawe kwigutahura ibyo birasibye Fresh. Meze neza. Ndakuzanira agatebe. Oya. Sinicara kubera ko sineba. Ndakuzanira aho kuno. Oya wumva ko kunywa gute kandi nicara. Kandi urabizi wowe uri inzuma. Kuno ndakumenyereye. Si kamwe cuga umutereka. Ahubwo nanje gutora ya mahera. Nje gutora ya mahera ya sigara. Genda guheraye. Ni Marita we nutse ko wamaye nusu sigarana inusu. Igihe cyose cyohera utaramubeza amafaranga yanje imbere siko wari umeze. Sinda gutahura. Ubu nyisigiye mbayeho mu isi je naramenya Marita. Umuntu wese byacanze ubu bigoye wese takuvuga Marita bamwe yumbaye nyishuza amafaranga abandi banyishuza ibi n'ibintu. Genda guheraye. Ariko Marita nizere reka kunkinisha. Wowe ni wamamagaye kuri telefone umbwira ati genda ukore ibi nibi. Urangiza undungikira inusu wamusigarana iki yindi nusu y'amafaranga. Ivyo muguri nyene umva wabihagaze ko canke ukura afite no musintekeze ngaha. Niwo muso kubesha cyane sindabitahura ivyo rimwe. Diri. Bivuze ko nagiye gufungwa dufitanye diri je nawe. Imbere yo gufungwa ryari kandi ari ibintu we wamamagaye ryari mu minsi iri nyuma gahe hirya ejo. Uvuye mu gasho. Kadufate ko wihenze atari jewe Marita. Jewe tugira na diri nawe.
Marita, wewe uranyihamagarira neza na neza ati dupanga deal ndayikora iracamwo neza kandi bigenda neza, ariko ndiko ndakwaka amafaranga nje kushaka ko yanyine. Tom, mbwira ikibazo ufise. Nimba waraye ubusa ntumba ufise ikibazo mbwira ati Marita je ndashonje shaka ngaburire canke Marita je nagize accident cyane nakoze irishije impanuka cyane nakoze ibi n'ibi shaka ukuntu mfundiki ibintu ndonga amafaranga ndabimenye uretse kuva aho je Marita dufite n'amadini nawe je n'amadini ngerana n'abantu. Okay. Uri kuri henda. Marita, we ni wamamagaye kuri telefone umbwira ati ana ndamurungitse aha naha genda uca umufata ku ngufu. Sindakumvise neza uvuze ko Ana umukobwa wanje urumva